Bagabo kuba utagomba gukompirika ubuzima nka Adamu na Eva nimuze duteka aka gasosi k'ibiraya n'inyama zo mu nda. Tangura rero ususa agasosi kawe hama uce ukubitamwo ibiraya ni karote. Aka gasosi kari muri konjerateri ndagatetsemo ya nkoko nini, hama rero igihe rero uba hasigaye agasosi nuko ukabika neza ukazosubira kugakoresha. Ntukompirika ibintu burya ekonomi bisigaye ibaba, ndakubwiza ukuri nugutekereza. Hama rero bibize bita ubwenge ngaho muri iyo sosi, bagabo haheze nk'iminota 10-15 ucugenda nyene urabe nyene ko agasosi n'ibiraya nyene bimeze neza kandi karimwe ibirungo bikwiye. Ndabonye umenga hari habura kunyu gakeyi, ndaciye nkubitamwa akunyu gakeyi ndakubwiza ukuri. Munyagire mu comment mwebwe rero bagabo mushaka kumenya ibintu byinshi mufise nk'ibibazo nta kibazo. Nta rero udutoki dukeyi ndarimfise ndacenda dukubitamwo kuko bagabo turyose ubuzima nta kindi muri ubu buzima. Ntimuze kwaha amatunda, nimumwenye kwitekera ibintu ko bikenewe. Fata usukemwe ibitunguru vyera n'ibitukura kugira bagabo turyose umusosi, burya ibitunguru biryose umusosi. Bagabo nuko rero bagabo ekonomi yo mbona iri kuzana idanje. Ndarimfise rero n'inyama zo mu nda zari ziteke, hama rero tuzisuka ko hejuru uko nyene. Rero izi nyama rero ziba zo mu nda wazitetse neza zigasigara utuzisira muri konjerateri kugira nyene ntuzo kwikompirike ubundi munsi ugomba guteka no gukuramo gusususha. Nta kibazo nta gukompirika ibintu nka Eva yagombye gutateka za kwaha amatunda aradukwegera isi yose. Ndakubwiza ukuri no kwitonda muri iki gihe, ndakubwiza ukuri udahava ufukuzwa muri paradise ukagenda utariye n'iryo juru nturibone. Bagabo nuko bagabo bivange buke nyene hejuru utusira ko umurumyo bibika isoni uko nyene. Ndakubwiza ukuri ntukoroge ntiwikompirike ntiwihende, ndakubwiza ukuri bagabo ugenda uvange buke nyene kugira nyene ubivange neza umusosi wumvire ko hari mwakunyuga kwiye byose. Nuko bagabo zawe ndumvise umenga kunyuka arakwiye kwa rukubandanye nyene ndabiteka. Murabona ko bitari bwashe. Nuko nyene tuwongera ufundikire bibikira indi soni. Ndakubwiza ukuri nuko nyene bigenda. Hama fundura haze nk'iminota 8-10 bagabo ugenda urabe neza nyene ku bintu vyahiye. Kandi ntuteke ku muriro mwisi gose mukeyi urabaye. Hama rero bagabo murabona ko ibitoki vyari bitanguye gusha ibintu vyiza. Bagabo turabona ko nyene nukuri tuza kurya tukanezerwa ngaha mu buzima nta kwikompirika. Hari umugore yambwiye ryari ngo umunwa nta stress ugira. Ndakubwiza ukuri umunwa nta stress ugira, nuko nyene nukurya ntiwihende wibereho neza ngaha mu buzima. Fundikira rero uzihe n'akanya ziruhuke, hama rero tugenda uzarure. Murabona agatoki kari gahiye, uturaya twari duhiye. Bagabo ndakubwiza ukuri nta bindi ukora nka ekonomi yiri kuza. Ndakubwiza ukuri mbona umenga bari kudufatira imigambi yo kudusahura. Ndakubwiza ukuri nukuri teka bikeyi ibyo ushoboye mujye mwibereho neza ngaha mu buzima. Nta gusesagura nta kwipfuza, nujye ibyo wumva ku mutima ushaka. Uno musi rero twagobye agasosi k'ibiraya n'ibitoki bagabo n'inyama zo mu nda. Murabona ko aka gasosi kari danje sindokubesha. Nukuri kari karyose ibintu muzobigerageze. Kandi vyari vyorose mwabibonye. Handa ari nkene gutonora ibiraya n'ibitoki, ibindi vyari ready, sosi yari ready, inyama zari ready. Sawa mugira ibihe vyiza, bye.